ashiye ntangura rero kwemvanta wondire nuvuga ko nayemvanse kuko nta wundi narigere ndayirabireko kuko nukuntu narayikoze ntaho byari bihuriye no kungene wondire ubu tuzikora urumva ndazikora uko nabandi bazikora kuko ico gihe wondire yarikoze mu misumari n'amabati n'insinga muga itarajya umuyaga nkuba nkaricomekako kwibatire bakabona riratse iravuga ngo sinsinzira bibi niko yambwira ngo urinze uvuze radio ngo ndiburinda busha ntasinziriye rero hace habe icigwa nsanga nta kuntu komando ashobora kwensala ibombe ikaza guturika yahavuye mugabo jewe nkaba ntariko ndashobora gukora ikintu kiza kuzimya radio nasinziriye n'ababikora ku mabombe birakora nkeswe jewe wari radio mbirizo kubikora rero ndadevelopa ndabikurikirana kuvuga mu ishuri abanyeshuri twaragenda tukigana muga bihangiro ntiryari rimwe je kwari gukora ibintu bishobora gukemura ibibazo mfise ndagenda mvuye mu kiruhuko nshasiga radio ndayiha ubwonko ize kwizimya inyuma y'umwanya kandi ze guhengera bugire bucisha isubira yiyatse hasha nihaye ntuzeye umurongo shaka akaba ari woro dusha dusamiranirako hama ivyo bimaze kugenda uko nukuvuga aho nari nza namaze kumenyekana mu karere kose yuko kubuhinga noba ntoroshe nukuvuga bo ahubwo baba bakeneye kumenya kazoza kanje ibyo nzosha nkora narakuze naho ubwije girumva wari umwana ico gihe nari umwana ari 2012 niga mu 11 hama maze kuza mu kiruhuko rero mvuye muhira nasize nkoze radio guteranya nuko kuntu science nayitahura kandi bifadika ubwo muri science vyigwa scientifique n'amanota menshi cyane yamari hejuru ya 8%. Kuko je navuga ati mbwiriza kwiga ibintu ntihagire ikintu cyose maze kubona nico bamaze kuntera inkuru nzokwicare nzi kugikora rero nakora intuzeye nasubiramo zansamiriza ndazikora barabona ko ari ivyo ndo bakamixere kuva kubusa barabona ko ari ivyo mu nyuma niho rero naciye ntangura kubona yuko ivyo nibaza ari atari byo ko nemba ndiko nkora ubuhinga buremereye ndi gishubi abibujumbura babirenganye niho rero natangariye ati ngandi ni bujumbura naco bazi zanga mvuze radio nta nakemwe babona mvuze ampli nta nakemwe babona urumva ibindi byo ntiwo kurigura vuga kuko jewe intuzeye amplificateur niyo seye yuko ushobora kubura umuhinga utashoboye kubaka amplificateur kuva kubusa nta buhinga nawe muri electronic kuba woshobora bobo bari bafise rezo kubera bamva naje mva ruguru kandi babona ndumuntu asanzwe kandi w'umukene kandi none yitwaza n'ivyigwa nta manota ndaronka kubasumbya kubera urumva nabo baba bambere ahubwo none ivyo vyigwa vya medicine wewe uravyumva ivyigwa vya medicine wewe urabishobora mu ishuri ivyigwa scientifique n'amanota ari hejuru ya 90%. Kuva kuri biologie chimie math physique yamari hejuru ya 90%. Kuko urumva ntiwumva ihangiro nari mfise kukubera hariho ukuntu mu filime komanda komerese yasha yivura navuga nti rero pa question najewe nimba nkomeretse nabonye nzu mirinda kwivura Ego turi mu biro rero neza kwa Nico yangereye Timoteyo Nico yangereye reka je ndakwifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga bwa mbere turagukeje nk'umujene ariko arakora ibi nk'umuhinga akiri umujene murabaze cyane twavuze ni Timoteyo umuhinga ariko arakora imbabura nyabwonko abantu bumvise ngo nyabwonko kwimbabura yoba nyabwonko icyo twatuzi kiri nyabwonko ordinateur machine mudasobwa ariko kugira ngo tuje kuri ico kiyago reka bantu tubwire Timoteyo ninde tumumenye nyezina jewe izina ni Timote nico yangereye nkaba ndumushakashatsi nize amashuri mato muri Gishubi komine Gishubi aho sindovuga Gishubi nyene école primaire ntita ahantu bita mu ntita hama ndiga secondaire kuva mu windwi inyakarambo lycée technique Nyakarambo hama ndagenda ndiga muri lycée iri muri Gishubi nyene lycée Gishubi ndahiga ubushakashatsi scientifique B
hama ndayiheza ndagenda ndiga kaminuza muri medicine Université du Burundi, muri kaminuza y'u Burundi. Muri kaminuza waje wiga medicine kuvure. Hama ndaronka bourse d'excellence yo kwiga indege, kwiga kubaka indege mu Burusiya. Aho warize no mu Burusiya? Narize y'ukwezi kuko maze gushikayo baje banyirukana ngo ndagwaye. Nca ndagaruka hama rero nca nugurura atelier yo kubaka ibintu. Nayo nugurura atelier fisi hangiro rimwe rudende kubaka ikintu cyose mu bintu byose maze kumenya gukora. Okay. Umutwe ucukorianta yo mu bijanye n'imbabura nyabwonko. Imbabura nyabwonko n'akantu gato mu bintu byari bindaje ishinga kubaka. N'akantu gato jise yabaye appareil nihutiye cyane kubera nari nkeneye ndayikoresha. Ko nari nsanzwe mfise atelier irepara ama appareil yagize ikibazo. Haba muntu ze ku bitaro bitari bike ndamaze kuhakorera ama appareil menshi cyane. Ku hospital? Ku hospital menshi. Rero nacangira ikibazo hageze yuko mfungura. Kuko naribana mbogabo nkaraba kugenda gufungura mu restaurant njya zo mu restaurant ntizinjohera. Kandi uri umusore ntugire ububi gukorera. Nta wundi asigara bitetse nkasanga nije rero ncambwiriza guteka. Naca nsanga rero mvuye muri atelier nkajya saa sita. Nkabanza gufatisha imbabura igafatwa. Ikaka hama ngashusha. Hama nkabona gufungura amasaha nkabona baragiye kubera abantu zeye abakiriya nabo baba basize ivyuma muri atelier bihuta. Rero nca nsanga mbwiriza gukora ikintu gishobora guteka atari hondi. Nca nsanga no kubaka imbabura ndayiha ubwonko. Ubwonko buyifasha yuko ndayibwira igihe iza gutangurira guteka. Ndayibwira umwanya iza kumara itetse. Ihweze ize guca yizimya. Niyo yizimya, niyo byahora ntaraza. Izo bibike bishushe ku bushuhe nshaka. Kuko nako nturati mbo hari igihe no camanukirayo nk'ibujumbura. Nkazoca ngaruka nyuma y'indwi ibikorwa byambanye byinshi. Ntigeze ndonka ushobora kuguterura bya bintu. Donc usanga ahubwo byaraboze. Usanga byaraboze canke byarazigiye n'umuriro waratse. Ncyangira ico ciyumbiro rero cyuko ari uguca nkora iyo mbabura. Hama nce ndayiha n'ubwonko ndayitegeke ivyo nshaka uko ndabishaka kose kandi ishobore kwimenya no kuvuga naciye nsanga mbireza kuyubakana ubumenyi imenye yuko bikamye ko biriko birabira cyanke ko biriko birasesa cyanke iki byose ido nido gushika ishoboye gucikora no kuvuga ndayihati mbo niyo we wabona bikamye zogera uku niyo wabona bimeze uku zogera uku niyo wabona bimeze uku zogera uku rero kirakora iba yigenga nk'ubu nkaho nyine uvuze ngo bikamye dufate bikamye atari huri isha yizimya ishihagarikira aho nyene kandi gaje bibika bishushe kuri bwa bushuhe wabaye bwiriye kwibuta bijeje nukuvuga wewe ntibishobora gupfuba nimba byari biharage bigakama bitare bwashe uzoza wongeramwe amazi naho azo binyuma yiyinga bisho bibandaneza aho nyene byari bigeze kuko ntibizoba byasubiye inyuma ngo bipfube ngo kubera byabanje guhora ubwenge burabwira kabisa. Okay, ico gihe wowaza ukabitangura byaraciye ku ma réseaux sociaux nande yeshe atandukanye ko habonetse umuhinga akora ibinebi dufate nk'ababaza huvuka misozi imbere kubatazi gishubiri n'ahantu mu misozi kuri ya Gitega cyane je ndamaze kujayo ariko nk'abaza huvuka bakumva uri gukora ibintu by'ubuhinga nk'ubu iyo abantu bavuze ikintu nyabwonko no kuri cyo bitakumvikana yari imashini donc ça mudasobwa cyatahurika gute ko bakunze mu bisanzwe nk'abantu bo bari basanzwe banze ntibatangaye kubera kuva ngikura nari umuhinga nuvuga yuko atari yoroshe kubera nari maze gukora ibintu bihanitse byinshi kuko ndibuka mbo nivyo ubuhinga nabutanguye amaze gushika mu mashure yisumbuye mu w'icenda bijya byo kurabo electronique karema mugabo ubundi bindi umuntu yikwaba rukuyubo ubonye toshi riko riraka je nari umuntu akunda amatoshi
amatoshi kuko ririko riraga kujya kuntu rica rimurika nk'hariya byaranyenteresa cyane nkabona yuko ari ibintu biryoshe ukibaza ati ni gute umuco wagiye ugororotse ugashikari ni kuvuga ivyo rero byaterana kuko narashobora kugura amatoshi abiri riheza amapire narashobora kugura irindi rishasha ndibuka yuko abo muhira twanagipfa ngo mu bisanzwe ngo ntububwiriza kugura amatoshi menshi ngo kuko ngo nta mwana ubufise umurikira ngo urabaho yasobye ngo ayo n'amahera uri kuronona mugabo ikintu cyanyenteresa uko kuntu ujyaka kandi nanje numva umengo ndariguza hari igihe noshe nshobora kurikora woshaka kuraba iyo system rikozemo yego mugabo ntivyakunze gushikangire mu w'icenda nize mu ikuru ya technology twize umuyaga nkuba niho namenye rero akamaro kipire ka interrupteri ndaba rero motive nshobora niga mu w'icenda ari mu 2010 maze kuba motive rero ndafata ingingo yo kuzoja rero gusubiramo rero ya matoshi ndabi byari byo kwariko byari bimeze ndayatahura mu nyuma rero ncamfata imbo uburembwiriza no kwiga radio iradiyo kugikora yapfuye ko hariho mu micunguro y'iwacu abo abari basanzwe barepara amaradiyo kesho usanga ari n'abatama no abarabatama no kwiga batiza ahubwo yego nkagenda nkababaza abandi nyene bafise ivyo vyuma nkabiraba mbo igihe kimwe narabonye iradiyo ndatora ubwuma bwayo bwose buyigize kera kantu kose ndakamenagura ndabindane biba biriyo ndaraba akoma kose namenye nasanga ibintu biri yataco bivuze niho nabona yati bya bintu baratubesha bino bintu kubo bigira kose byokora bitona bitenaneza ku rupapuro none ko nashaka gukora iradiyo urusinga rw'irantene ndarushirehe insinga z'amapire ndazishirehe iz'imikoro ndazishirehe chance musanga ntibya bintu biri mu ubwenge kabisa ntibifu ko bibahaye ndabona yuko ari ibintu bizonsaba kubanza kwiga cangereza ho mugabo amemeti ico gihe mu w'icenda twimukiye mu w'icumi haca hatanguriye ikigwa ca physique bijanye n'umuyaga nkuba n'ibindi muri physique mu w'icumi byarigishwa cyane niho naho rero nca ndiga ndamenya umuyaga nkuba ivyari byo amakompoza turayiga hari yongeramwe amadiode ama transfo n'amamoteri dusha duheza umwaka ari ivyo nca ndabaye interesse rero yate transfo ndayubakira kuva ku ntango imoteri ndayubakira kuva ku busa transfo na amabobine nayo nyene ndayinsara umuyaga nkuba ndawikorera kuva ku busa ico gihe nk'abarezi bawe mu 2011 ntavyo bamenye kuko ivyo twe twaba twavyize mwavyiga mu gice ca gatatu umwaka uheze je nanje muci niho nabipimiye ntibino bintu none ruwadome nimba ome avuga yuko tension bimeze uku ngo ome bimeze uku intense bimeze uku none nimba ari ivyo reka je ndabigire ndabe ko biba nahereye kuraba ngo insinga uzizingiriye ngo kucuma ngo gashiramo umuyaga ngo zishaze zishika isumaku ivyo bintu nivyo nahereye kurero gupima ndabisanga nivyo nta rero transfer ndayikora umuyaga nkuba ndawukora ni moteur ndabikora ivyo no kuvuga iryoci nashiye ndabiheza ndije nyene muhira mu nyuma hariho ibiyamaru wavuga ati ngo nibi ngo bigize ngo umuyaga nkuba ngo ubucishije mu nsinga ngo kunuku ngo ucuronka umuriro ngo usohoka ngo kandi ari mwinshi amabijya by'amatransformateur ngo muga ngo umuriro w'amapire ntibishoboka ni none ko umuriro ari umuriro w'amapire twakije itara riraka ho byo kwanka guti niyo nashira ko kuri nya transfer umuriro naratangaye bibaye yego me ntiwasohotse mugabo uwo mwanya nyene ugishomeka ko warasohotse ubwo nyene nk'ibibona mvuze ati babahungu barese kubivuga neza ahubwo urasohoka mugabo ntugumayo aho rero ndirere nari ndayihejeje ugihere mu 2011 ashiye ntangura rero ko inventa wondire nuvuga ko nayembanse kuko nta wundi nari gere ndayirabireko kuko nukuntu narikoze ntaho byari bihuriye no kungene wondirere ubu tuzikora urumba ndazikora uko nabandi bazikora kuko ico gihe ondire yarikoze mu misumari n'amabati n'insinga muga itara ry'umuyaga nkuba nkaricomeka ko kwibatere bakabona riratse ngaha ni sawa
ndagenda ndiga muri scientifique rero muri lycée Gishubi mfise ihangiro rimwe rudende gukora ibintu byose nabonye mu mafilime ibintu byose ndabonye mu mafilime byose ni challenge kubikora bijanye na technology ariko kuko rero bavuga ngo ngurumva ngo byigirwa ngo muri science rero niyo ndiko ndiga ibintu byose nabonye mu filime nenda kubikora bijanye n'iki mu filime uhora ubona yuko n'imisire ziba zirimo indege ubwato amaradiyo kuko ikintu cya mbere nahereye ko twari dufitaniye amataki nawe muhira ngo je ngo nakeje ngo iradiyo kuko narakunda iradiyo cyane kuko navuga ati jewe njyamye nshobora kuvuza iradiyo ntarasinze kuzimya iradiyo ntarasinze rero wasinziriye ntayo ukizimya nabo bati wewe ukiryama ucutangurira kuyizimya nshoke nzimya iradiyo kuri Bonesha FM music iri kiravuga wapi sinshobora kuyizimya rero ico cuka kibi cyazaranye he uko kuntu bavuga bati ngo iravuga ngo sinsinzira bibi niko yambwira ngo urinze uvuze iradiyo ngo ndiburinda busha ntasinziriye rero hace habe icigwa nsanga nta kuntu komando ashobora kwensala ibombe ikaza guturika yahavuye mugabo jewe nkaba ntariko ndashobora gukora ikintu kiza kuzimya iradiyo nasinziriye n'ababikora ku mabombe birakora nkeswe jewe wari radiyo mbirizo kubikora rero ndadevelopa ndabikurikirana kuvuga mu ishuri abanyeshuri twaragenda tukigana muga bihangiro ntiryari rimwe je kwari gukora ibintu bishobora gukemura ibibazo mfise ndagenda mvuye mu kiruhuko nshasiga iradiyo ndayiha ubwonko ize kwizimya inyuma y'umwanya kandi ize guhengera bugire gucisha isubira yiyatse ahora rumva technology yari itanguye ivyo ni wayiro umuriro bikora kumara wajyayo muri physique naremeye ndantisipa ndaraba n'amafizike abandi biga hejuru mu mashuri ntari bwashikire kugira nshobore guca menye ibintu byinshi mpaka nkore ikintu kize kuzimya radio nasinziriye ivyo rero ndabiheze mvuye mu kiruhuko bisha bihurura rero n'ubumenyi bukomeye nari maze kuronka ndubaka nisamirize nukuvuga rero nisamirize nayo warayikoze nukuvuga mu 2012 maze kubaka isamirize igafata ku birometero 10 ni binariko ndakubarira ati abo nakuze babona ntibatangajwe nuko nakoze imbabura nkayiha ubwonko kuko byari ibintu basanzwe bamenyereye ku by'ubuhinga hama rero iradira samirana ndagenda muri lycée ibiganiro baza barabitanga kuko yarafata cyane yarafata ijyansoro igafata Nyarusange igafata Gishubi igafata ku Gishubi yarashikana amajwi yarashigishoba agashika inini imwe yandagashika mu Rutana nabona ko ari ibintu byiza cyane mugabo none nk'icyo gihe frequency wari kuravugiriza ko yari yi technology ukuntu bimeze jewe nararaba ati mbo nimba iradiyo y'igihugu ari 95 bice bitandatu sanganira akabari 101 jewe rekane hijana na kabiri hasha niha intuze y'umurongo shaka akabari woro dusha dusamiranirako hama ivyo bimaze kugenda uko nukuvuga aho nari nza namaze kumenyekana mu karere kose yuko kubuhinga nuba ntoroshe nukuvuga abo ahubwo baba bakeneye kumenya kazoza kanje ibyo nzosha nkora narakuze naho kugije girumva ari umwana ico gihe nari umwana ari 2012 niga mu 11 hama maze kuza mu kiruhuko rero mvuye muhira nasize nkoze radio guteranya nuko kuntu science nayitahura kandi bifadika ubwo muri science byigwa scientifique n'amanota menshi cyane yamari hejuru ya 8%. Kuko je navuga ati mbwiriza kwiga ibintu ntihagire ikintu cyose maze kubona nico bamaze kuntera inkuru nzokwicare nzi kugikora. Hangiriro ryari ryo nukuvuga ko ari kwiga takiro na kimwe simba. Nukuvuga rero maze kubona nk'amanota menshi nabigisha nabo ubwabo bumvishije ibintu nakoze ntibashobora gutangara no kuvuga ahubwo nabo nyene baba barindiriye kumenya maze gukura ivyo nzokwamukamo. Nukuvuga rero ibi byo gukora ubwonko bw'imbabura ivyo nkaje ni nko kuba uri kurarima kubera iki none uri umuhinga nkuko
wari kwiga scientifique nariko niyo scientifique yego kwiki wacu uje muri kaminuza ucuva muri bwa buhinga bwawe uja mu byo kuvura bya medicine mbo murumva yuko umwanya munini ya nawo baye ruguru no kuvuga je nafata ati mbo je niga kuri section ibi bintu nzi nduwo ngaha ruguru abiga za Saint Esprit bo bararenganye nivyo we wibaza nivyo nafata no kuvuga package yo kuvuga yuko ari ibintu ndumuntu bimeze ukuwapi abandi bo barabirenganye kuko bobo nabanyabujumbura bafise amahera menshi bo bibi no navuga yuko nakoze ibintu bikomeye wapi no kuvuga rero formule yari imwe rudendi kwiga ukaronka ama diplome hama ukabaronka akazi ukaronka amahera nuvuga rero pra yari ya kuba umudokiteri hama mpembwe amahera asumba y'abandi maze kumva donc nk'umudokiteri nyine muga kandi ivyo byose we wavyuye ivyo je nafata juste nubumenye nyene busanzwe kuko anabandi sijewe ndabizi jenye ntavuga tahubwo reka rero ntuzoje guhiganwa akazi nabandi hama basi mpembwe meshi na jewe rero nico bicatuma ntiyenteresa kuja kwiga ivyo buhinga ni kuko navuga ati jewe ubuhinga ubune sanga ndabuzi ahubwo sigaje kumenya kuvura kubereka ibitabo byose nasoma ndiko ndakurikirana ubumenye bwotuma menya gukora ibintu byinshi numva abashakashatsi bose nk'aba Freycinet ba Newton bande ba Weber ndiko ndakurikirana ivyabo numva bavuga ngo ni médecin physicien mathématicien uwundi médecin physicien mathématicien James Watt ninde numu médecin physicien mathématicien nawe rero ubu rero nagiye mbiruza gukora umu médecin physicien mathématicien rero nasanga medicine ariyo yonyene ntazoshobora kuyigisha kuko ivyo bindi byose ubyigisha ivyo bindi byose no byigisha mvuga ati rero kangena nishare muri medicine ibindi byo tuzokwihurira ndagenda rero ndiga medicine jise kugira niyo naheze ndumudokiteri mpembwa amahera menshi mugabo umaze dufate nk'umwaka wa mbere uri mu wa mbere yagiye utarabona ugeze mu wa kabiri ntiwaba watanguye gutahura ukuri kw'ibintu ko bimeze jewe maze kugenda muri kaminuza mu 2016 nkavuga ibintu no kuvuga je turiko turatera inkuru nkawe duhuye nimba ari umuduga nakubwira ibyawe uko nyene nimba ari radio nkakubwira uko nyene rero ikibazo cagiye kuza ndiko ndatera inkuru abantu ndababwira ati je umunsi nagize studio ivyuma byose bizokoranije nzovyibakira kuva ku busa gacha kajayo mu nyuma rero tuko dutera inkuru mu rupangu bariko baravuga ngo ibi bintu ngo inyenyeri ngo kwezi ngo bimeze uko bimeze uko roje naje ivyo ni navuga ati ndabizi kubasumbye nkaje ngaro nkabahaririza ugomba uri kuhaririza abahejeje kaminuza mu rupangu rero bose bagaca bankoranira ko ngo ibi nibi ngo none ngo kwaje jo bundi bujumbura ngo ngo nibiki umwe natera inkuru yari yagiye ngo kudusororera rero namenye aho namenyeye ko kamubabaje yaciye asohoka ngompe ngo umuhungu ngo memwe bazahemeze gute ngo ariyemera ngo bidasanzwe ngo je yarambwiye ko ngo ivyuma byose biri muri studio ngo byiyubakira kuva ku busa babandi bo mu rupangu baze ngo none ngo ntimuvyumvise donke uca witwa umusazi imbere yawe nyanirwa umuntu w'umubezi umwangushi ntaha rero kugira ndonka hoje mbwiruza gukora bijya byose navuze niga medicine ndi mu wa mbere no kuvuga medicine umwanya wo kuwiga nashenda ndawuyisigira amasaha 6 ubundi mwanya 6 ndajahebera guca amahera nshire mwongera ibintu byose navuze rero nakora intuzeye nasubiramwe zansamiriza ndazikora barabona ko ari ivyo ndubaka mixere kuva ku busa barabona ko ari ivyo mu nyuma niho rero naciye ntangura kubona rero ko ivyo nibaza ari atari byo ko nimba ndiko nkora ubuhinga buremereye ndi gishubi abibujumbura babirenganye niho rero natangariye ati bwa ni bujumbura naco bazi zanga mvuze radio nta nakimwe babona mvuze ampli nta nakimwe babona
urumva ibindi byo ntiwo kurigura vuga kuko jewe intuzeye amplificateur niyo seye yuko ushobora kubura umuhinga utashoboye kubaka amplificateur kuva ku busa nta buhinga nawe muri electronique uba woshobora ni rero ampli ko mbona cyane kimwe bayiziko bya bintu ni jewe nyine ndabizi niyo nabisigaha kazoba kabaye itarena izo bibaye impfa gusa nyanzanga rero mbwirizwa ku developer nkurekeje ejya mirongo yo muri Bibiliya itegeka abantu kugira ukwemera ngo niyo wagira ukwemera kungana n'agatete ka sinapi uzovuga ivyo ushaka bibe uzobwira umusozi ati vaho ucuhava rero mbwirizwa rero ugiye guca ndabereka yuko barinda kugira ukwemera kw'ivyigwa bize kuko bo bavyize ku mashuri akomeye bigishwa n'abantu bahambaye mbirizo rero kubaha akaroro kuko nabo babwiriza kugira ukwemera bamenye yuko bijya buntu kujya babyize bikora kujya nyene nereka rero je mbanze ndabaha akaroro yuko mfise ukwemera mvuga ibintu bibe kujya Yezu Kristo yabivuze ico gihe nashiye nuba ku bwonko hari muri 2017 ndabuhitara rize kugira ivyo mvuze yubaka bwonko ndabwubaka burahera nk'ubu nk'akarorero nkavuga ati aka rigasha ryaka rigasha rizima mbo niho rero baciye babonera yuko ndi umuntu atoroshe abanyeshure kwa kundi kuko je ndiko ndagutera inkuru ndakubwira naho yoba indege benshi bibateresha vuba kubera bomba niko ndayivuga nkaho mengo ndimwe no mubazikora kandi bambona ni yuko ndi umuntu asa ko bavuga bati wewe uyu muntu aje ava mu mistuna kakanya kwanza nta studio nimwe arinjiramo yokora ivyuma byo muri studio gute oroje nanje nahejeje amashure secondaire scientifique B nzi gukora ibintu byinshi bishoboka frigo niyo nahaswe gusohoka ntazi niyo nuvuga nahereje ko mu bintu bya technology refrigerateur gatoya nk'ico gihe kuko urumva nubwo wari muri ico gisata c'ubuvuzi wagumye uri mu technicien erega ubuvuzi nabugiyemo ngiye kwiga medicine mugabo je nahejeje amashuri scientifique B ndumuhinga komeye nta kintu narero ushobora kuvuga ngo no ushobora kuyumvira ngo nkore kinanire mugabo nk'ico gihe wewe wigana nabo banyeshuri kuri kaminuza kuko urumva yigo baragupinga mugabo ejo bakabona wabikoze bobo bari bafise rezo kubera bamva naje mva ruguru kandi babona ndumuntu asanzwe kandi w'umukene kandi none yitwaza n'ivyigwa nta manota ndaronka kubasumbya kubera urumva nabo baba bambere ahubwo none ivyo vyigwa vya medicine wewe waravyumva ivyigwa vya medicine wewe warabishobora mu ishuri ivyigwa scientifique n'amana manota ari hejuru ya 90 kwijana kuva kuri biologie chimie math physique yamari hejuru ya 90 kwijana kuko urumva none ntiwumva ihangiro nari